Haleluya, haleluya. Oh, bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane, ndahimbaza Imana ku bwanyu, ndashima Imana ukuntu mubana natwe kuri no mboneshakure. Rero n'uyu munsi n'umunezero kugaruka gusubira kuganira namwe ijambo ryanye n'ijambo. Rero imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mwami Imana, nje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, muri iki gitondo ciza cy'umugisha turemeye kugira ngo tunezerererwemo. Mwami Imana, nje nguhimbaza kuko nico naremewe, nje ngutazira ko nta kindi ukwiriye gushima iminsi yose Mana, kuko watugiriye neza, waduhaye agakiza kawe ku buntu. Mukunzi mwiza, ntacyo twari turi twari kure, nta masezerano yo kubona Imana twari dufise, ariko twegerejwe hafi n'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo yemeye kumena ku musaraba, ahinduka ikimaze kizima cyaguhimbaye, bituma twemera nk'abana, duhinduka baraganywa nawe. Mwami wanje, Mana yanje, ndaguhimbaza, ndagutazira kutikunze, wemeye gusiga icubahiro cawe mwijuru, uramanuka uza muri ino si yuzuye mw'ibyaha n'ibyago kugira ngo rokora ubugingo bwacu. Wumve ko tugukunda, wumve ko tugushimira abakwizeye. Watugiriye neza, ubishimirwe nyaguhoraho. None n'ubu ndasenze ijambo tugiye kuganira, mwe mwera uriherekeze, ndakwinginze. Jewe ntacyo mfise no abana b'Imana, ariko ufise byinshi. Witeze akanwa kanje rero ukora umurimo kugira ngo abana b'Imana batabagwe. Hama icubahiro cyose kigarukire Data mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kubera iki agakiza tugakeneye twese. Haleluya. Umve ndababwire bantu b'Imana, umuntu wese yaremwe arakeneye agakiza kuhoraho. Haleluya, haleluya. Kuko twese turi babi ata n'umwe avuyemo. Rero Kristo umwana w'Imana nzima niwe atuma duhindurirwa, maze na tukitwa abana b'Imana, tukava kwitwa abantu b'Imana tukitwa abana b'Imana. Rero agakiza n'aka twese sans exception. Rero uyu munsi ukaba utari kuraharanira gusenga Imana kugira nako gakiza ukaronka, nukuri n'uruhombe rukomeye, n'ubuhombe bukomeye kuri wewe. Haleluya. Kandi n'umubabaro kuri Kristo, kuko yitanze ku musaraba kugira ngo ntihagire ubupfa rubi, abantu bose baragwe ubugingo budashira. Reka rero dusome mu Baroma igice cya 3, turasoma kuva ku murongo wa 21 dushikane ku murongo wa 26. Haravuga ngo ukugoroka kuva ku Mana. Ariko noneho ibyagezwe bitariho, ukugoroka kuva ku Mana kurahishuwe. Gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ivyo abavugishwa n'Imana, no kugoroka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Kuko atatandukaniro, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanirishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kubwo ugucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, uw'Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera, ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo, no kugira ngo yerekane ukugoroka kwayo muri iki gihe, ngo ibe iyigororoka n'iyitsindanishiriza wizeye Yesu. Amen. Muravyumvise, ijambo ry'Imana riravuze yuko twese uko tungana, abari mu isi bose twakoze ibyaha. Haleluya. Kandi ndababwire abantu b'Imana, ikintu Imana yanka urunuka, Imana yanka icyaha. Haleluya. Yesu ari ku musaraba, igihe cyababa ariko aranasenga, ari mu gashamba k'Igetsemane, ikintu ngo cyamubabaje gusumba ibindi bintu byose nuko se ngo yamuteye umugongo, aramuhamagara amutera umugongo. Ngo ni icyo gihe cyamubabaje, kuko ikindi gihe cyose yabayeho ijisho ry'Imana ririmubona, yahamagara Imana ikamwumva, baganira na se, yakora ibyo amubwiye. Ariko uyo munsi yaramuhamagaye, araba hirya amutera umugongo, kuko ngo yari yahindutse igisesema mu maso yiwe. Kubera iki? Kubera ibyaha. Yari yahindutse ibyaha by'abari mu isi byose. Haleluya. Ibitari bwakogwa n'ibyakozwe n'ibizokogwa byose ngo
yari yavyambaye. Haleluya. Imana imutera umugongo. Murumva rero Imana yateye umugongo umwana wayo kunda cyane. Haleluya. Ikamutera umugongo. Wewe ni igiki kizotuma uyu munsi Imana ikuraba ngo irabe mu maso yawe kugarukira? Haleluya. Utemeye wikubonere mu mbabazi z'umwana wayo. Imana idufashe. Haleluya. Imana ndasenga Imana datarugira byose ngo iri jambo Imana imfashe mwe muyera mfasha ndongore kugira ngo abantu baryumve gose bamenye ko agakiza si ikintu cyo kwanjanjwako, si ikintu cy'abantu bataye ubwenge, ni ikintu cyo gikomeye mu buzima bw'umwana w'umuntu. Haleluya. Kuko umwana w'umuntu ntashobora kwikiza adakijijwe n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Ngo ariko noneho ngo ibyagezwe bitariho ukugoroka kuva ku Mana kwarahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe nibyo bavugishwa n'Imana. Urumva ibyagezwe, ibyagezwe ni amategeko Imana yashizeho. Haleluya. Iyashiriraho abantu kuko umuntu yari yaratandukanye n'Imana. Murabizi igihe Adamu na Eva bacumuye, Imana yatandukanye n'abantu. Imana ntiyasubira kuvugana n'abantu, ndetse birukanywe no mu itongo, hanyuma babaho batumvijwe ry'Imana. Kubw'imbabazi z'Imana Imana igarukana ibyagezwe. Haleluya. Ariko ibyo byagezwe nta numwe yabishoboye. Haleluya. Ibyagezwe nta numwe yabishoboye. Kandi Imana yari yabizanye kugira ngo yereke umuntu ko ari incapable. Haleluya. Yabizanye kugira ngo umuntu Imana imwereke yuko ntashoboye. Haleluya. Kugira ngo twizere Kristo kuko ibindi tutabishoboye twebwe. Haleluya. Rero ngono kugoroka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Abizeye Yesu Kristo bose bakamwizera bahabwa izo mbabazi z'Imana, barazihabwa. Haleluya. Ariko igihe wowe uvuga ngo ndakora ibikorwa bihimbara Imana bituma Imana inyemera, menya ngo nta kintu na kimwe wokora ngo uhimbare Imana. Uko ikurabye kubonamwo akanenge, ikurabye kubonamwo intege nke. Haleluya. Ariko umuntu yashoboye kuba muri inosi, haleluya, aba muri inosi atagira akanenge, Imana ikamuraba ikamunezerererwa, ni Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya. Ni Kristo umwana w'Imana nzima. Ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Twese twakoze ibyaha. Haleluya. Twese twakoze ibyaha, ntitwashobora gushikira ubwiza Imana ishaka. Haleluya. Imana ngo niyo iri kurera abamarayika mu ijuru, ngo ikabacishamwo amaso, irabona batagororotse. Muravuga nti mbega twebwe uyu munsi naho oraramwo. Pawulo niwe yabivuze ngo nifuza gukora ibyiza, ngo ariko ibibi ntifuza gukora ngo bikanyitanga imbere. Uyu Pawulo n'umuntu ijuru rishingira intahe. Ibi bitabo byose turiko turasoma niwe yabyanditse. Haleluya. Ariko nawe yarashika mu ntege akavuga ati nukuri ndifuza gukora ibyiza, atari kibibi bikanganza. Haleluya. Wewe nanje tuba muri iyi si irimwe ibibazo biraho, irimwe imiruho iraho, ni gute wumva ko ushobora guhimbara umutima w'Imana? Imana itakurabiye muri Kristo Yesu. Wumva wewe ikintu wokora ni giki? Haleluya. Ikintu wewe wumva wishimirije ni giki? Nico gituma agakiza abantu b'Imana twese sans exception turagakeneye. Naho twirengagiza, naho twigira abahambaye, naho tubisuzugura, menye ngo nta muntu numwe adakeneye imbabazi za Kristo. Haleluya. Twese turazikeneye. Ngo twese rero twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibi bahereye ubusa. Haleluya. Uyu munsi nta kintu umwana w'umuntu yo kwirata. Ntiyo kwirata ngo je hari ikintu nakoze kugira ngo mpabwe imbabazi n'Imana. Nta kintu wo kwirata. Kuko uyu munsi hariho n'ingeso ishobora kuba ufise uyu munsi ugashoboreye, mugaha kabindi yakwizingiye ko yakunaniye guheba. Haleluya. Yakunaniye. Rero dutsindanishirizwa n'ubuntu bwa Kristo, naho nyene tubuherewe ubuntu. Haleluya. Ni wo kwirata ngo nakoze ibyiza hama Kristo arankunda hama arandokora.
yagukunze uri mubi, haleluya, yankunze ndi mubi, ndi umunyabyaha, umva mubi, ariko arankunda, arandokora, arantoranya, haleluya, angirira neza. Nawe ni uko nyene, haleluya. Nta kiguzi twatanze, ariko ikiguzi cyatanzwe n'uyu mwami, haleluya, ngo batsindanishijwe n'ubuntu bwayo ibibahereye busa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, haleluya. Kristo yavuye mu ijuru afise objectif imwe, avuga ngo ndagomba gucungura umwana w'umuntu, ndagomba gukiza umwana w'umuntu, ndagomba gutabara umwana w'umuntu, haleluya. Umva, inge ndababwire, ibimazi byose byatangwa by'amaraso y'ibikoko, mwazi ko bica inka, bakica intama, abakene bakiruka inyuma y'inyoni, ibyo byose byarafuka, ariko ntibyoza, ntibyakuraho icaha, haleluya. Kuko meme n'ivyamena ayo maraso bikayasesa, hari inka ntiyayamena ibishaka, yaba iriko iravuza induru irira, intama ikarira, ikindi cyose kirarira iyo kiriko kirapfa, kubera nikiba gishaka gupfa. Ariko Kristo we, haleluya, igituma amaraso yiwe yaducunguye akuraho ibyaha, nta cyaha yaragira, kandi n'amaraso yabiyamenya abishaka, avuga ngo ndayamena kugira ncungure umwana w'umuntu, haleluya. Kuko umunezero wa Kristo ni ugutabara umwana w'umuntu akazobana nawe y'imyaka yose, haleluya. Rero utizeye Kristo biragoye kuzoragwa ijuru, biragoye kuzoragwa ubwami bw'Imana, haleluya. Biragoye, nta muntu n'umwe abaho mu isi y'abazima ashobora guhimbara umutima w'Imana atamurabiye mu mwana wiwe, haleluya. Nguwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera, ayigigwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugoroka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Mwavyumvise? Amaraso y'umwana wa Kristo yaravuze ngo papa ngaye ndarangije gucungura abantu, haleluya. Satani namunyaza ububasha bwose, na Imana Kristo aduhuza n'Imana, haleluya, niwe kiraro, amen. Uyu munsi Kristo nta kindi akora mu ijuru, ahora ariko arakuvugira wewe nani, avugira abamwizeye, haleluya, avugira abamwizeye. Niyo nkozi ikosa arapreda akavuga ati papa Renilde yaranyizeye, Thierry yaranyizeye, imbabazi, ahora tuvugira, dufise umuambasaderi iburyo bw'intebe y'Imana. Uyo rero ntashobora kukurepresenta utamutaze nani. Ndakwingize muntu w'Imana, ureke kudadaza umutima, orosha umutima, haleluya, wemere wakira uyu mwami, ni watuma wemegwa nk'umwana, haleluya, ni watuma wemegwa n'Imana, ni wadutsindanishiriza, ni we yatanze ikiguzi, haleluya. Imana iravuga ngo aya maraso ndayemeye. Uyu munsi ni wagushikana imbere y'Imana. Iyo wizeye ni Kristo agushikana imbere y'Imana, haleluya. Wewe rero ntiwoshobora gushika imbere y'Imana, ntiyoshobora kukwemera atari Kristo akujanye, haleluya. Rero umuntu w'Imana, icyo ngusabira wowe utaramwizera, orosha umutima. Kristo we aravuga ngo hendi ku muryango ndiko ndadodora, ngo umuntu wese yemera kugurura ndaza mbane nawe. Bisigura rero ngo utamwugururiye ntiyinjira, ariko ni worosha umutima wawe akinjira, nawe uratabagwa, haleluya. Ubwo buntu nawe urabugirirwa, izo mbabazi urazihabwa, haleluya, haleluya. Nahandi nukuri ijuru ntaworirazwe yataba Kristo, haleluya. Ariko uyu munsi turabakandida bakuzobona ubwami bw'Imana, kuko hariho umukunzi yadukunze amena amaraso kugira ngo tuze turagwa iryo juru, kandi tuze tubane nawe iteka ryose. Rero ntuzobe umuhombe, kandi imbabazi zaratanzwe. Imana rero yo mu ijuru ibampezagirire, mugira umunsi mwiza. Mwami Yesu, sindambirwa kugushimira
izo mbabazi n'urwo rukundo wadukunze, ubuntu bugeretse ku bundi bwagutumye upfa urupfu rubi kugira ngo urokore ubugingo bwacu. Mwami, abana b'Imana reka baragushima, kandi nawe mukunzi mwiza uhore wakira amashimwe yacu. Ndasenze rero ngo iri jambo uriherekeze mpwemu yera, rigire ubushobozi bwo gukiza imitima myinshi kugira ngo igaruke ihindukirire Imana, ihindukirire Kristo, kuko ari we muhuza yaduhuje n'Imana, kandi nawe ashobora kubahuza nayo. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.